Meje kwakira umugwi wagenewe kugira ngo ukurikirane ikoreshwa bidaciye mu buryo cyane cyane bijanye no kugurisha abakozi mu gihugu n'inyuma y'igihugu bagakora mu buryo butanonosoye butazwi n'igihugu atana hamwe bwemewe. Uwo mugwi rero washizweho urafise akamaro gakomeye cyane ku barundi bose. Ni ukuvuga turabizi duhereye ngaho iwacu mu Burundi, aha mu gihugu hagati hari abakozi benshi bakora ataco bakorera, bagakorera ubusa ntibahembwe, ugasanga nta n'ico bahembwa. Hanyuma turavye abakozi bandi nayo inyuma y'igihugu, hari abakozi batwagwa hariya mu bihugu vy'Abarabu, hari abakozi batwagwa mu bihugu vy'Iburaya, hari n'abakozi batwagwa mu bihugu vy'ibibanyi, bakagenda ataco bakorera, baja gukubagurwa, bafatwa nabi, bakora ata mategeko abagenga. Ubu rero inyungu iriko irajako ni uko abo bantu bashizweho bagiye kwiga neza bakanonosora ukuntu abantu bazokora, kandi gukora ni vyiza, ntawe urwanya gukora ni vyiza, ariko bagakora bakurikije amategeko agenga igihugu n'amakungu yose.